achazana maniga yiwe adutela tano umujama bari kumwe mugabo niyegeza duha pisi cha baratujana turashika mwiyo TV yabamesha ngo yitwa Vyukaa ndayibuke wa musiki Kanyamuji yayizamwo abo wa mbere sinamenye impamvu rega yagiye imbere hariho management twohura nkavuga ati kweri bad bisigwe ko ubona management ukeneye sikora mvuze navuze ziri different zirakora umuziki wa ruguru gusa nyene wa ruguru nararonka uburaka bwisho wanashaka je n'amashuri nahinza ndayarihirwa n'umuziki Vyukaa TV. Hello lovers of Vyukaa TV, ni itiri promotor ke Mr. Sinyumura everyday everywhere ngo twabikoze guys nagarutse nkuko mwamye mubinsaba uno musasa nabazaniye umuririmbyi afise impano umuririmbyi yaririmbye nyinshi yaryoheye benshi abarundi benshi reka batumwakire Pombo Clat ibanga welcome. Kwanza reka ndabidondore nk'umuririmbyi kabasha ndirimbiye ibanga please niye ndirimbo basigezweho kibazo sugukunda cange ngukundwe weye kibazo nukubijamwo we wabikunze herega kurira cane nana kimwe vyotanga no kumwadikira cane nana kimwe vyotanga guys boy Mr. Love Babla Simba Babla gang Emre gang stronger boy the boss TNP no G one mission one people one car one target one mind one nation I'm a risk taker I'm a risk maker country kid west kid enough kid east kid west kid no risk no story just work hard arangetse ngaba banyitamugwa 2 MRW. Wow, welcome kandi. Yeah, thank you my bro. None abana amazina yawe yose canke ni slogan zawe kwa kundi bavuga ati umwe wese afite amazina yiwe runaka akoresha yibanga. Shana vuga ko ni nk'amazina yo kuri street. Okay, Mr. Love uno musi ari imbere za kamera ya Vyukaa TV. Ndashaka ndakubaza. Ushaka kutubwira izina ry'ibanga. Izina ry'ibanga muri career y'umuziki. Izina ry'ibanga navuga yuko numve sinzi ikintu navuga ariko according to me navuga ko rikomeye cyane kubera ko ari ahantu ngera ariyo ya blessings nkabona nicaranye n'abantu bakuru nkabona nari nicaye inyuma bambwiye ati wana bro welcome here man wow kubera ko wicara hari niwe waririmbye bangaye kubera ko wari uri hariya none ni kuvuga yuko iryo zina yisigura kintu kinini kuri wewe ni nka kurya uvyara abana hariho umwana uvyara ukavuga ati ko biri kose ugasanga wewe uwo mwana muri wewe waramwizeye ku buryo ushobora no kumugira samurago. Yes of course. Uyu musi Mr. Love twamusavye yuko za ku kinyamakuru cacu ca Vyukaa TV dufise ibibazo vyinshi kubaza sivyo hari kiyago runaka mu bijana entertainment kuko uri mu baririmbyi bagerageje kugwana umuziki cyane ahanini hariho indirimbo nyinshi cyane wagiye aririmba nyinshi ari ibanga hariho batabikoze ndimo batabikoze tuzovikorera impinga right so izo ndimbo zose ni ndimbo zakunzwe cyane sivyo izo ndimbo ari kibazo cyo kubaza Mr. Love yabafise management canke yoba yigenga muri career yiwe shaka kintu kijana management nta kuri fise nta yumva nta yihari Mr. Love nishaka kubaze ino entertainment vuziki kuri Mr. Love entertainment navuga ko ari umuryango munini natwe twisanze yego cyane
niziye struggle yagiye aracamo bivanye n'ibyo bamaze gucamo bivanye n'ibyo amaze gukorera entertainment narijya ko hari ibintu byinshi ukora hari ibintu byinshi cyane wakoze kugira ngo izina Mr Love rigende bimenyekana mu bantu rero niziye struggle wagiye uracamo kugira ngo no munsi tubashe kumenya Mr Love. Navuga ko struggle ikomeye cyane mu bintu byose umuntu akora. Lack of money bro, kuba ata amafaranga ufise iyo no kuvuga iyo niyo struggle ya mbere yoboye izindi zose. Kuba ata amafaranga ufise, lack of money ikinacho no gucugira abagenzi badakenewe yeah. Okay, struggle kuri Mr Love ivuzike buri kintu cyose gifise insiguro mbega hajya Mr Love ijambo struggle kuri we rivuziki canke ni kihe kintu cyamwigishije? Struggle ni ngorane bro. Sawa, ni ngorane. Burya ingorane rero bifise icyo biba bivuze ku muntu kuko urabona iyo uye n'ingorane biratuma wiga. Eske ni igiki wize muri struggle? Ahubwo je ndaciga sinanahejeje. Buri munsi kuba mu myaka yaheze byarangoye cyane no guhonyoza kugura muri no muryango wa entertainment, ariko right now nkaba narawuhonyoye naragerageje gukandagiza mu kugura nkaba ndabirimo nkaba ntarabiheba beshi mu bo twari kumwe barabihebye nene humva yuko struggle nari ndazirimo ahubwo ubu rero vuba nabaye muri sketega. Okay, twize yuko vuba cyane rero bigiye kuba byinshi cyane gusumba. None namaze kuba muri sketeka nkaba ndi na risk maker. None umva ibigisigaye nibiki. Ahubwo bisigaye ko bamaze kwiyakira. Ubu bwarakeye hasigaye gusa ko imishwara gusa ndayibona hariya na hariya na hariya. Nayo ubu bwarakeye sinkivuga buzoca. Kubera imisi umuntu aba bimazemwo gumye uvuga ngo buzoca. Ahubwo wewe sema tu hari igihe wabwana na keye ubwo muhura n'abantu bashobora kugira akamaro gasanga uri kuri abakinisha ku nimero atarizo. Ure narabonye ahantu byapfiriye hanini narahabonye. Watubwiye yuko na management ufise. Ni kibazo cyo kutagira management cyangwa ni bya bindi umu artist abadashaka management? Avuga ati jewe akonje ujya muri management nofuma ngira gute nofuma nigenga. Navuga ko management ziri different. Hariho management twohura nkavuga ati okay bad. Bisigwe ko ubona management keneye. Simvu sikora mvuze navuze ati ziri different ziratandukanye. Sa kubandirwa Mr Love. Hariho management iza ikaza ikunze ibikorwa byiwawe. Idakunze income. Idakunze ajya amahera yinjira bariko barakudandaza. Niyindi iza yakunze ibikorwa byiwawe. Kavuga ati nubwo tuzokora ntibigende kumwe twashaka. This boy this chi. Ni kuvuga wewe tuzogumana n'uyu. Yes. Mugabo ha management muhura mugakubita kontra ukabikora ugasanga Imana yanditse uko bizokunaho ku mwaka wa kabiri wa mbere rero bariko barakutesting bagaca bagushibura bagaca bazana ubundi wewe umva none watanga wewe bakwirukanye utaragera mu gihe cyo wawe umva nkaho oya bari babandire baza bakurikiye talent yawe bro average nibo shaka. Uyu munsi tugeze mu bihe aba artists bamwe babona ko management atacimaze. Mimi tugeze mu gihe cyuko aba artists babona ko ngo management nizibomura izina ry'umuntu. Nagiye ko bimaze imisi bicancana muri entertainment namwe murabizi. Mr Love, ndashaka usigurire abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi ba Vyukaa TV. Ni akahe kamaro ka management mu artist? Hagere management ni ikintu gikomeye. Kwa management ashobora kuba udafise umuntu agusustaininga muri ibintu bijanye vya na vocal. Yes. Mugo ugeze muri management ugasanga baraguhaye umuntu azara gukurikirana. Agufasha ku improvinga talent yawe. Cyo ni cambere ca kabiri muri stu. Baraguha umuntu aguherekeza kavuga ati genda muri ibintu agira uri kurandika umuziki. Hari igihe wandika hakaba ari abantu bajejwe kubukosora mu gusohora bya bindi by'umuririmbyi aza gustragolinga arondera ibintu by'ama interview arondera ibintu by'ama emission hariya na hehe baramushiraho umuntu azoza arabikurikirana ibijanye na rook baraba kira kitu barakimukorera none vyumvikane uwo muntu arinza korerwa ivyo bintu ntumva yuko atabasanzwe. Umva management sigo nini eske ni management yose iba
ibihagaze ku kijyanye n'uburyo ku mu artist cyangwa umu artist ajya muri management kugira ngo imukurikirane kugira ngo aronke marketing. Bro bose baba bari muri marketing. Ntushobora guterura miliyoni zawe ngo ushize mu muntu utari muri marketing. Ego urashaka kuvuga ati arafise tara. Mu kuvuga ati reka ndamufashe ejo canke hirya ejo hari gihe twabona Imana iraduhereye nk'ibi bintu. None umva dacaza kuronka. Ntiwumva yuko management zose zimeze kumwe. Numva yuko cya kintu bavuze ngo kwakora na management izikurikira income, ofuma uhura na management izikurikira impano ya. Urumva yuko management zose zimeze cyo kimwe. Zose ziba zirondera iki inyungu. Je nakubwiye ati ahubwo management iyo management baba barose. Hari gihe wewe bakurikirana tarayo wawe bakavuga ati nubwo bitunguka no mwaka mu gukurikira tuba turi kumwe. Rero nakubwiye ni muri ico gihe nk'ubu muririmbyi yakoze bakavuga ati nubwo no mwaka bitakunze tarose amashow menshi cyane kuri Spotify ko tutarose mahera menshi nta kosa bro, reka tugume dukora dupambana. Umva rero kiratandukanye n'aba bandi baza barondera inyungu cyane. Abantu bashira imbere ibikorwa je nibo shaka. Yego cyane. Nibo nita management kawaida. Uyu munsi tugeze kandi mu gihe ubu ndikunda kubaza mu bibazo bijyanye n'igihe. Sivyo. Uno munsi tugeze aho twumva umuziki ubamuka mu Kayanza. Tugeje kura comment z'abantu ma YouTube, Facebook, all platforms bivanye n'amakomante tuya turabona y'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ngo aba artists benshi uno munsi bakuva mu Kayanza. Kandi amata asumira ntavyo bigize umbwira ngo na Mr Love yo bava mu Kayanza. Niko bimeze? Nyene weza ndakwishura. Siko? Sawa. Ni kuvuga ikibazo mfise niki. Uyu munsi harakantu bita akabwikagwi. Sinzi ni ibintu bivugwa ariko muri Musahura kazi. Aya, je navyonze ariko ndakurikirana ndavyumva no mu bakunzi b'umuziki. Nako ndumva ko ndakurikirana. Cause ikintu cyose kindi mba ndi hafi yacu. Bon, harakantu bita akabwikagwi bivanye n'intara. Sivyo? Ariko ni ibintu bita politike y'umuziki. Wewe nk'umu artist nka Mr Love, eske izo politike z'umuziki waburi ku ruhande zao canke wa mu artist agwanira izina ryiwe bwite? Ivyo je numva abantu bari mu bugwi bugwara abantu bazinanye. N'abantu bazinanye nibo bazi ivyo barimo. Nanje ninageraho oyi bari nzomenya ukuntu ndabimaintaininga kweri. Urumva yuko nawe uzovyinjiramo. Okay, Mr Love, reka tuje ku artist ku nkuru rero ikiragenda ijya nino, sivyo? Kubijanye n'aba promoter bategura ibiteramo, sivyo? Tuje no ku artist bagiye barakorana nabo bandi ba promoter. Cause wewe uri mu artist umaze kubona byinshi, umaze kugira experience runaka mu nzira zawe, sivyo? Dufatiye akarore kuri WJ ku bintu byege biro yaba kuri DJ Paulin, dufatiye kuba MB Delta, dufatiye kuba artist benshi aho nka B-Face, ari ibintu byinshi byege biraba bice bituma biba ibintu by'ingwano hagati y'Abaririmvyi na DJ Paulin. Ku ruhande rw'iwawe hamwe bushira DJ Paulin hajya bagashana bajya Abaririmvyi hajya, bivanye n'ibyo wifuza n'iterambere ryawe, bagusunitse ubona aho bakuru ruhande? Je sinzi yo noko. Oya, bivanye icyo wifuza. Cengira nibaze basunike turara. Katuvuge mu kiganiro. Mu kiganiro? Je ndagusunitse. Nene ko atabombona bari. Ngaho riye DJ Paulin hajya urya na WJ. Cyo dusunike cyangwa ayo ndabe. Ya wo ku ruhande rw'iwawe basibona wo gwahe. Utaragwa rega ntumenye yuko. Ariko mba noca ndahamenya gute ntara. Ya. Ariko nk'ubu okay, mu byifuzo byawe nibe big deal. Mu byifuzo byawe. Mu byifuzo byawe wowe ubona wo gwahe? Nk'umunye no kwifuza kugwahe, wowe kwifuza kugwa. Of course. Rek. Ndabuje none yosama cyangwa pore yofa. Nta numwe yosama ari. Ari umuntu uvuga ati byibura uyu ni wacu kugira ngo nakomereke reka je ndamusame. Kandi mbaba bariko barashabirana. Oya, bari impande zibiri. Nuzi yuko n'ingwano haba arimo impande zibiri. Aho rero je sinogwa. Aho nogwa. Anoguma nyine uri bwuma. Nukunyereko. Nikuvuga wowe basi wowe. Rega je basi kibazo fise je nuko basi nyuma namba idarapo. Idarapo. Rero iyo ndiko ndaja ni kure.
umva muri ico gihe jiyo ndiko ndaje uvuze idarapo nambaye idarapo ry'igihugu uje tuvugana nanje ndi umupatriote w'igihugu sibyo kandi ndanabikunda I'm proud of being that man ni kuvuga wowe wasi wobunga nje kuba rero ndiko ndagwanira igihugu muno mwanya biciye no mu kuririmba umva umusirikare ari kuri mission yaba ari kuri mission no meruko kubera DJ Project ndamwanka Double J ndamwanka je no giruko ati muhagarike hama professor uvuze ngo Double J n'umwanka DJ Paul n'umwanka sivyo reka tuvuga ati uri mu artist urazingorane mu gihe muracamo wowe ndazibaza uruhande rwa Double J izo Double J acamo sizo je ncamo nizo DJ Paul acamo sizo ncamo nizo jewe ncamo sizo bacamo ariko uri mu artist ariko zimwe mu ngorane je ndi mu artist ndi mu artist twese duhuriye muri art nawe uri mu artist ariko urankoresha ikiganiro turi muri art twese est-ce que artist artist rivuye muri art ribwira bari abakunzi b'umuziki ubwenge barabose si bose batahura none n'umunyatugenegene art n'utugenegene artist n'umunyatugenegene yeah of course none okay reka ibyo tudiroze sawa je ndashaka ndakubwira aba artist muhura n'ingorane nyinshi mu muziki sivyo kandi ingorane ziwawe nzuje sico kimwe ariko zimwe mu ngorane nyinshi murazihurizako sivyo ni nayo mpamvu nakubajije ati ingorane za DJ Paul nabwo zosa n'iz'umuririmbyi wowe uri umuririmbyi Double J n'umuririmbyi ku ruhande rwawe sasa basi wowe wanahuye ikibazo rero jewe ikibazo nimba wakigumyeko ikibazo kweri Jesse numva yuko je na Double J sinzi kwanzi wa kwanza je arakuze ntabyo nzi ni nkuko nabandi banzi ntazi ko banzi je ntegeza ku defender myself yourself sinumva ko noguma kuri kote ya Double J jewe naje kubaka ivyo wanje kandi nawe urabizi nta hantu na hamwe Double J aragenda ngo bamubaze Mr. Rob mu gihe rero bataramubaza Mr. Rob afise akazi kenshi ahubwo nta n'umwanya afise wo kugira ukunuko yonjane kure kuri imbere yamana okay uno munsi reka tuvugane rero ku cerekeye industry kandi ugiye kwizina gihoye cyane hanini umunsi Mr. Love yumva yuko yovuga ati jewe reka rero mfate umwanya ndabige serious mu kujya muri music yabitanguye ryari ntaciye ndirimba ya mbere hari 2016 niba avuga ati je basi ndabishyizemo basi nguvu mba umuserieux urenge ku muziki ndabige nk'akazi sinari nzi byari ibyo ico gihe naragiyemwe nari nkitangura ni nkubwira kujya mu bintu gitangura rero kugira ni ryari rero wamenye yuko ko rero ukwiye kubigira nka deal basi nk'ubuzima basi kwifata basi umuziki kenshi aba artists babifata nk'ubuzima baba bavuga ati umuziki nawukora ejo ndazoshikana rero Mr. Love yafashe ingo ryari igihe cyanacizo umunsi uranacizo igihe uracibuka hari 2020 niba afata ingingo uvuga ati jewe ukubura n'uno munsi umva nk'imyaka inga yari yaciye ari nyinshi nyene narakora ni kujya kuntu nyene narakora umuziki wa ruguru gusa nyene wa ruguru nararonka uburaka bwisho wanashaka je n'amashuri naza ndayarihirwa n'umuziki nyene narondera ahantu hari company kagenda nkasabikira akamandirimbe ama equipe nkarondera ibiraka bitandukanye ku ishuri je naguma niyigira ataminervare ataminos aba yampana narabona aho yapfa wowe abona yuko nakire ahantu apfa ni kuvuga wo muziki ari ikintu kinini cyane wakumariye mico gihe jewe pana no mwico gihe gushika no munsi kuva ndabijamwe je nubwo ntararonka izina nk'iryo nipfuza mugabo ndazi yuko nkano nani witi nibaza ko ari umuziki uwo munsi katuvuge ko Mr. Love ariko arabona imbere barabona sivyo Mr. Love myaka mwo mwaka umwe gusa ko sinovuga myaka 5 cyangwa myaka 2 mwaka umwe Mr. Love ni ibintu bingahe agiye kudukora no munsi cyangwa ni ikihe kintu agiye gukora cyo kigiye guhindura industry yacu ibintu ngiye gukora navyonze ahubwo sema tu abantu banyitege ko n'ibintu mvugira ngaha bishobora kuba ari ibintu bito cyane muga bivanye n'ivyo
bazobona ndiko ndakora nivyo bizonyereka ivyo nzoba ndimwe ejo kubera sinovuga nizerere mu majambo je nizerera mu gukora cyane yes of course Mr Love turashaka rero udufashe gatoyi je basi mukora ikiganiro kuva na karije ikintu n'amasaba aba artist akenshi yeah ariko uyu nkundi ukagikora ni bien uri umu artist je fana je ndagufana pe ndambere akamenda yivuze ndamufana Mr Love ndamukurikirana cyane ndi umuntu nkunda indirimbo ziyo umwanditsi mwiza cyane kandi iyo wiswe umu artist mwiza umwanditsi mwiza ni kuvuga uri mu basi mu ba artist basi iyo ugiye muri mood yo kuririmba hariho ibintu byizana sivyo Mr Love je nashaka ndagusabe wakapera gato gusa kari freestyle siko wanditsa ko basi wowe ndakwandika nakantu gusa gatoyi basi ko kuvuga TV yanje tu Vyukaa TV ariko biciye mu kuririmba kwawe ndibuka nerefona ambwira bro basira babanguka camura n'abajama bambwira man oyatebuka twagiye kuri phone turadiringa nanje mu mufuko nanifaranga twinjira kabajaji karatujana makakaza karapfira mu nzira aguma telefona nanje nkaguma mbona rega phone isona kubera umuyaga mwinshi biranka yuko jewe no mwitabayo nashitse kukanga ndamubwira ma bro oya basi banguka tubarega je nawe turanyuranye acambwira ngo ya ururukira ku station shitseyo ndamubura ndongera ndamubwira oya bro nyaruka acazana maniga yiwe adutela tano umujama bari kumwe mugabo niyegeza duha pisi cha baratujana turashika mwiyo TV yabamesha ngo yitwa Vyukaa ndayibuke wa musiki kanyamuji yayizamwo abo wa mbere sinamenye impamvu rega yagiye imbere. Wow, thank you so much rakoze cyane gutukubiteo capella Mr Love ndafise ibibazo bitanu gusa iyo kidoze ikiganiro kwari vyinshi oya si vyinshi cyane Mr Love amatwa asomira ngo ugiye uduha indirimbo shasha niba atari banga iyo ndirimbo igiye kwitwa gute indirimbo igiye kwitwa gute nako bazabimenya vuba cyane vuba cyane reka twizeze abakunzi umuziki w'u Burundi yuko hagiye gusohoka igisasu kive kuri Mr Love cyane zindi zari zikaze gusa nyene yije bumva yuko ni yindi banga nyene ifise indi version izo ifise iyindi myuka okay ikibazo kigira kabiri Mr Love izina rya Mr Love wari kugwaye wise Mr Love iryo zina wari créé ufatiye kuki wa Mr Love sinane Mr Love sije nagise bari mpaye kera cyane niga 5e bari gwe bibasivye kugira ngo bariguwe byagenze gute cyane abaji twagendana muri genge kugira kuntu bose bafise ama nickname hamano mbavuze ati bro ngabo rero wewe ya uri Mr Love kabisa wewe woba Mr Love ubwo sio niwe bamujya wa muntu usanga muri genge yose uri umuntu base ufite urukundo rwishimwa jama ahubwo sine urukundo ahubwo ngira nguhuza n'abantu mugabo by the way nuko nagiye fashwa n'abantu benshi baravuga ati none secondaire nayize ntaba muhira mara amashuri ntaba muhira mbanye n'ahantu hatandukanye abantu nyene twarahuje baranyiyumvamwo guhuza nyene kubabera umwana mwiza tena naciye mbona bose bafasha abajama nibo baje bati bro birashoboka buri Mr Love kubera ko barakwereka urukundo abantu nanje nkarubereka nkabasubiza. Wow, urumva ni long story. So ndakubaze nirihe banga ufise mutima wawe iryo banga kandi ukaba wifuza yuko iryo banga nyine ushira habona ku bakunzi bawe
ibabere nk'ibanga nyene? ni nuko ndabakunda cyane. Njye ndio banga wari ufise ku bakunzi bawe kandi bibe nk'ibanga kuri bo. Nibe nibanga bamenye ko ndabakunda nyene hagira bundazoza kubosha ibindi vy'amafuti bamenye ko je ndabikundira ntibaza babwira ibindi bintu kuri jewe batarinze kumbaza kubera ubu twikundanira cyane. Ikibazo cya nyuma nihe target yeyo nihe mpinduka ugiye kuzana muziki w'u Burundi? Mpinduka nakubwiye kare yuko afise idarapo ngaha mu mugongo nkeneye yuko ejo hoba hariho ikintu kinini cyahindutse ku Burundi biciye mu muziki. Nkeneye yuko abantu bafise impano babuze aho bazerekanira. Ndipfuza yuko ejo no bafise inzu yenyanyira umuziki nayo nzoshobore ku blessinga abo baririmbyi babuze uburyo canke abo bandi bose abana babuze ukuntu biga. Imana izifashe muri no mpano yanje nzoshobore nanje gufasha abantu biturutse mu mpano naherewe ubuntu cyane. Yeah. Gihe cyo bwiye abakunzi ba music muri rusange. Abakunzi ba music bamenya yuko struggle dufise ariyo kuronka amafaranga kandi bakamenya yuko ubu buzima umuntu umwe biragoye ko abukontrola burya ari umwe. Tuba dukeneye nabo baze binjire mu bintu byacu badushigikire ariko nabo bafise ya target yacu nyene. Ari abantu baza ugasanga ni babantu mu cumba murimwo buri mwe wese agerageza kwerekana ko arenze. Urumva tuba turi mu ico cumba tuba twagiye mu kindi cumba turabe kubera ari usanga abantu bapanze mu bizu binini ugasanga we nko muri chambre yawe wibaza ngo urumumesha ugasanga no mwiyo nzu nyene murimo kuri etage igira nka gatanu banakuzi. Rero bomenya yuko abo bantu bashaka kufasha bamenye yuko target nayo kuvuga ati none ujya mu peti ko yambaye idarapo tumufashe no kugumya igiti basi tumufashe kwiruka nimba ahantu haca tuhategure fresh haca hameze neza kwa ko fisi idarapo kandi idarapo kugira turironka urazi yuko amaraso yabeshi yamenetse beshi barahangayitse kugira idarapo ridugura bize. Rero no kuvuga umuntu arifise bari bakwiye abana kumufata neza nimba ari ikintu agiye gusaba service runaka bakavuga ati uyu muntu turamuzi umupatriote urazi ukuntu umuziki ugoye umuntu investisa amafaranga adacabona uwo mwanya mugabo kubera gukunda urumva kubera gukunda igihugu kavuga ati basi je menyekanye mu Burundi buzaba bumenyekanye twese ntitwagiye mu gisirikare mugabo ndazi naho umuziki ni ikintu kinini ya ku gihugu narimwe intambara ndazi mugenda murabibona. Rero abantu bomenya yuko babonye umuririmbyi batobona bijya biyumvira bijya babona online bumve ko umuririmbyi kawaida mu patriot kiretse ko nawe umupambanaji kiretse ko nawe umuririmbyi agerageza kugwana wowe wishize ku ruhande gato niwe muririmbyi ubona yuko akabikora cyane gose basi bijya bavuga ati basi nko kusisa amaraso agwanira umuziki cyane atabyo gutinya avuga ati ngo naka mvuze naka ngo nakambona ukuya shaka umesi ugoro kuvuga ati jewe umu artiste mbona basi ketse ko naje ngwandi umuziki cyane ariko arundi mu artiste mbona yuko no munsi mu kugwana ibara basi agwana basi ataraba ngo iki niki bya bintu bavuga kusisa amaraso. Oya naguhaye akarorero nagubwiye domaine turimwo ya muzika. Yego naje niho mbona cyo kibazo irasaba inguvu nyinshi. Je nakubwiye kuva kare. Je naje ndakubwira ati nje nka Mr. Love. Okay sorry gato. Mugabo muri rusange muri industry bro. Ndi muri industry ndavyumva. Nakubwiye jewe umuririmbyi wese ndamushigikiye nimba wibaza ngo nivyo nashatse kuvuga. Je sivyo nashatse kuvuga ntoneranye n'abafana. Jewe buri muririmbyi wese abikora neza ndamushigikiye. Neno gira vizio gute yo kubaka studio nzana abandi babuze aho baririmbira gute ntari umupatriote. Je ndi ngaha nk'umupatriote nivyo nakubwiye. None wewe kwiyumvira kuza kugira indoto yo kuzokubaka nk'ishuri
woza kwigishamwe abana badafise abavyeyi abajya ba refugee bajya abantu zenya bari muri orphelinat ukavuga ati ni mumpe bakeyi nanje ngende hari ayinda batunge ndabigisha aho ni harimo gukunda igihugu akaranga mutima yego cyane niko karanga mutima ndiko ndakubwira amaze kuyumvira ivyo byumvikane yuko nabo dusangiye umwuga sinokwirirwa ndavugira ngaha Abaririmvyi kuvuga yuko bose ukora neza wese niwe wemera basi ndabivuga uko n'abataratangura je ndabime abapeti bataraja studio usanga bafise imirongo ikazimana nabo nyine ndabankuraje bose baze tugwane sinakubwiye ko uri umuto bishobora dukeneye kuba benshi kurusha reka tumenye nka Nigeria abakozi ba Vyukaa TV yari tiri promotor wa muhungu wanyu wa musore wanyu mwamye mushaka yuko yogaruka muri game none aragarutse nabazanye umuririmvyi abikora neza umuririmvyi aciye ubwenge umuririmvyi ishura neza kandi yanyishuye uko ndabishaka reka ndamushimire cyane Mr Love wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu kinyamakuru cyacu narijya ko tugiye kugwanira umuziki w'u Burundi uno munsi ndi hano uno munsi ndiko ndavugana mu artist kubera ko dukunda umuziki kubera ko dukunda igihugu ino message watanze ntabwo zizoguma ngaha mu gihugu cy'ugusa ndize yuko bizosohoka hanze y'igihugu n'abandi babonereho Mr Love ariko nanje ndakubaza kimwe mbaza nakibazo je mbaza ndakwishura industry wohe kwigisha iki industry nyigisha ibintu byinshi cyane umuntu ataraza muri yo wewe nawe woca umubwira iki so umuntu ataraza muri industry ikintu cya mbere umubwira ni kugumya umutima to cyo kintu cya mbere umubwira kumenya kugira umutima wihangana kuko yigize umutima wihangana nta nkeka na kibuza yuko utashika ku iterambere ni ikintu ubwira umuntu wese yoza muri industry kugira wa mutima wihangana maze uyu mutima wihangana tugiye umutima ukomeye kacumenya ku fighting mbega muri industry icongereza kiremewe ururimi rwose ruremewe ikindi cemewe ururimi rwose uririmba icongereza abaharimo kwirata ahubwo nivyo vyiza cyane aho abarundi basigurira buri murundi wese yumve ino message yanje umve yuko ntabwo turiko turwanira kuba national turiko turwanira kuba international kuba mpuzamakungu ntabwo twabana universal ku rwego rw'isi basi none global music kujya bandika ngo global music universal kwe none tuba global gute mu gihe tukikoresha urimbi kw'ikirundi gusa aho nagutahuye je cyo nashaka buya nacyumvise wacyumvise murakoze cyane Mr Love ndize yuko byari byiza cyane kandi wakoze cyane nakunze gusa ijya mitego namuteze kunayivuyemo baraje byanjyoheye cyane guys niko bimeze atabikoze tuzabyikorera kuko iyi mihanda itigisha no guhasoringa zatuma bite bariko bikazoba mana fashe y'imitima ikomeze kugwana pushinga my friend pambana nubwo batazodukunda bazotwubaha pushinga my friend pambana nubwo batazodukunda bazotwubaha we kura cyane igire ku makosa yabo inyenyeri yawe nawe jizaka urugi rw'amahirwe ruzofunguka nubwo impinga ikiri ndende bizohinduka Shaboy Mr Love Babla Simba n'ayandi menshi cyane Vyukaa TV.